ishengero ntiryoshobora gukora ngo rikore neza ibikorwa Kristo yaritumye atabushobozi bwa Mpwemu Yera. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekanako Mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Luka 24:49 aduye kuri 46 arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharigwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri byabona byo kuvuga ibyo, umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Yesu ashimwe. Aha birakwiye yuko abishengero, abantu b'Imana, ico ni gikorwa gikenewe cyane gukorwa mu ishengero kugira ngo abantu baronke ubu bushobozi. Kandi ubwo bushobozi ni ubwiki? Ubushobozi bwo guhindura amahanga ngo baba bigishwa ba Yesu, bashobore gushitsa igikorwa Yesu yabatumye, ya misio ihambaye ivuga ngo mugende. Ni Matayo 28 avuga ati naho basha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura amahanga, mubabatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Hanyuma rero ubwo bushobozi rero nibwo bwo gukora igikorwa kugira ngo abantu b'Imana, abantu bashishikare kwihana, kuko ubutumwa bujana n'ukwihana. Mpwemu Yera twarabonye ko Mpwemu Yera wakora. Bibiliya iravuga ngo niwe ahinyuza bisi akabemeza ivyicaha, hanyuma rero akabemeza ukugororoka, umuntu akama yirinda icaha. Kuko iyo umuntu akoze icaha yari yarihanye ababaza Mpwemu Yera, aramubabaza gose, bica bituma umuntu rero atinya no gukorako, aratinya no kuvuga, ururimi rwiwe rukavuga ivyiza, kandi agashishikara kubereka ibiri imbere, kuko Mpwemu Yera arahishura n'ibiri imbere akabemeza ivy'amateka. Ubushobozi rero iyo bwururutse, ibitangaza birakoreka, kuko abaho gutinya icaha, gutinya Imana, kumvira Imana, kandi no gukoresha ingabire za Mpwemu Yera. Ishengero ntiryoshobora gukora ngo rikore neza ibikorwa Kristo yaritumye atabushobozi bwa Mpwemu Yera. Kandi yo muri ubwo bushobozi Mpwemu Yera twarabonye ejo mu gice cya nyuma yuko atanga ingabire. Izo ngabire rero nizo zica zikorera mu ishengero, kandi umuntu wese akaronka ingabire, akaronka ingene ashobora gukora. Icete ca mbere Parandika b'Ikorinto 12 umurongo wa 7 Bibiliya ivuga ngo yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekanako Mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Ni nkenerwa rero ko mu ishengero abishengero abo bagira bati n'abishengero n'aba Pentecote barakwiye kuba abantu bingira kimazi mu ishengero, bagafigirira ikimazi ishengero rya Kristo. Bibiliya rero yabivuze ingene umwe wese, umuntu wese ahabwa ikimwerekanako Mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Ugiye mu isezerano rya kera urabonaho Mpwemu Yera yagenda agashira ubuhinga mu bantu, n'igihe bagira bubaka ihema, hanyuma rero Imana ikabarira Mose ingene azobikora. Ico gihe Imana ikacitoranya abantu iti namushizemwo Mpwemu kugira ngo azotunganye kunukunuku. Ahandi nakaca avuga ngo nashizemwo Mpwemu azotunganye ivy'amavuta y'abaherezi. Kumbe rero na Mpwemu arafasha n'abashimiste, arafasha n'abubatsi. Si ico gusa, na hariya arongera kandi arabara ati naho nyene narababara ingene bazobarira bakajisha impuzu, bagatunganya impuzu z'abaherezi.
kumbe rero n'abatayeri Mpwemu arabakoresha. Ndakwifurije gukoreshwa na Mpwemu. Ukore Mpwemu akugabire kugira ngo ube umuntu w'ingirakimazi mw'ishengero. Bibiliya rero yatubariye yuko umuntu wese afise ikimwerekanako Mpwemu, kuko Mpwemu afise ingabire zitandukanye. Ariko kandi Mpwemu ariko arakora kubera hari intumbero. Bamwe bagomba kugira ngo bagire ngo ni ingabire zabo. Oya, mugabo ni ingabire. Nimba Mpwemu aguhaye ingabire, ni ingabire ikorera mu ishengero. Si yo guca amahera, si yo guhiganwa, kuko benshi arabarondera iyo babatirijwe muri Mpwemu yera, cakandira kwatuza muri Mpwemu yera kugira ngo bamenye ko yabatirijwe. Ace yinjira amanyama, hakabaho uguhiganwa, kugeza yuko umuntu ashobora mbere n'ukwibatiza akivugisha atari Imana imuvugishije, akaca korokera mu mugwi w'ababeshi. Ariko urarindira, Mpwemu yera arafise ingene agaba, kuko afise ingabire zitandukanye. Intumbero rero y'ingabire n'ugukomeza ishengero ry'Imana kugira ngo bigire ikimazi mu ishengero. Turavye hariya mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 14 umurongo wa 3, ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kugira gute? Kubakomeza. N'ivyo kugira gute? Kubahanura. N'ivyo kugira gute? N'ivyo kubirura. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka, ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Aro turabona izi ngabire zirakora kugira ngo zubake ishengero rya Kristo. Iyo umuntu rero ariko arahanura, aca yubaka ishengero, ariko kandi n'uvuga mu ndimi zitamenyekana nawe nyene ariyubaka. Iyo rero Mpwemu yera akoze muri ubwo buryo akora izo ngabire, akubaka ishengero, bituma mu ishengero habaho kwiyubara. Erega n'umuntu atinya gukora icaha, kuhagira ati bahava bamenya. Nico gituma rero bikwiye ko dusenga Imana ingabire za Mpwemu zose zigakora mu ishengero, kugira ngo nabo kwinyegeza, nabo kwiyorobeka, nabo gira uburyarya, Mpwemu abahishure. Bibiliya ikivuga hacabaho guhinduka gose. Mucete Paulo yandikiye Abaroma yagize ati muhinduke gose, ntimushushanywe n'ivyiki gihe. Bituma abantu barimwo Mpwemu ntibishushanya n'igihe. Oya, mugabo bariyubara, baramenya ingene bifata, baramenya ingene bigenza. Ntawuza agorana ngo mbe iki ni icaha, kuko ubwiwe aravyumva akabibona ati iki ni icaha. Kandi aroroshe no guhanura, aroroshe no kwereka, aroroshe kuko Mpwemu aba ari amaze kuba muri we. Iyo rero Mpwemu amaze kururuka, yamaze kubatiriza abantu, turavuga mu ncamake kuri izi ngabire 9. Muri izi ngabire rero ziza zifasha, zifise ikimazi mu ishengero, zifise ikimazi kuri wewe, zifise ikimazi kuri twebwe twese, kandi zifise ikimazi no kuba zo kwinjira batarakizwa, kuko nazo nyene zirabafasha. Dusubira inyuma gato mu cete Paulo yandikiye Abikorinto mu cete ca mbere 12, duhereye kuri wa murongo wa 7 duce dushishikara duje ku murongo w'10. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekanako Mpwemu kugira ngo bigire ikimazi, kuko umwe aheshwa na Mpwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu umwe ingabire yo gukiza indwara, uwundi agaheshwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Yesu ashimwe.
ikintu ca mbere umenya, nta numwe yovuga ngo araruta uwundi afise ingabire imwe muri izi. Ariko gusa abantu, ikibazo kizimiza abantu, iyo babaye umuntu ahanura, umuntu avugishwa, baca baguma bamukurikirana, bagaca baja kumubaza ivyabo, bagaca bamugira nk'umupfumu. Bati mbega ubu bivuga gute? Ubu Imana ivuga gute? Niyo bari masengesho bagomba kumuvugisha ku nguvu, agahava avugishwa n'ibitari byo. Ahandi abandi nabo bagomba kuzicisha amahera. Ndagusengera niyo wakira urampibi. Oya. Bibiliya rero iravuga kuri izi ngabire. Iyi ngabire ya mbere, ingabire y'ijambo ry'ubwenge. Ubushobozi bwo kumenya ijambo ry'ubwenge rivuye muri Mpwemu. Aho rero irakora mu guhishura ijambo ry'Imana, mu gusobanura ijambo ry'Imana, ariko kandi irafasha no mu gihe cy'ibibazo, no mu gihe cy'ingorane, ingene umuntu w'Imana abwirizwa kuvuga mu bihe bigoye, mu bihe nka bimwe vya Stefano, kuko Stefano yari yuzuye Mpwemu Yera. Igihe yavuga ngo nta numwe yashobora gutsinda ubwenge bwiwe. Birakwiye yuko rero ab'ishengero bagira iyo ngabire kugira ngo bamenye ingene bakwiye kuvuga no kurobanura amajambo bakwiye kuvuga. Kandi Yakobo yaranditse ngo nimba hari ubuze ubwenge agire gute? Abusabe. Nimba hari ubuze ubwenge abusabe. Umenye ingene usohora ijambo, ingene uvuga no mu bihe bigoye. Ahari naho Bibiliya iravuga ingene ngo Mpwemu, Yesu niwe yabivuze, niyo babashengerana ndimuzohagarika umutima ku byo muzovuga, kuko Mpwemu azobaha ivyo muvuga. Yesu ashimwe. Usabe ijambo ryawe, akanwa. Nitwokwiga kuvyerekeye ivy'akanwa, umwanya nawo wohera. Murazi ingene akanwa ari keza, karahezagira, ariko kandi karashobora kuba umururazi, kakadomeka, kagaturira. Ariko usabe Mpwemu aguhe ubwo bwenge, umenye ingene uvuga, utunganya no mu bihe vyoba bigoye. Hanyuma rero n'ingene wovuga ijambo ry'Imana. Igira kabiri, ijambo ryo kumenya. Aho naho ubushobozi bwo kumenya kugaragaza ibihishijwe, ibyabaye, ibiriho n'ibizoza. Imana ikabishura kumenya, akamenya ibintu ingene biri. Aho ngira muca mubibona mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa, hariya mu gice ca 5 nditubanza kuhasoma. Ni igice ca 5 uhere ku murongo wa mbere kuja ku 10. Bavuga ku vyananiye na Safira. Bagerageje kunyegeza, baragerageza kwiyorobeka, baragerageza kwigira bera, baragira uburyarya imbere y'abakozi b'Imana. Ariko Mpwemu yaciye abihishura, baramenya, biramenyekana. Nagira ndakubarire, ivyahishijwe bizoshigwa habona. Nico gituma rero ukwiye kwirinda ntihagire ibyo ukora mu mpisho ngo winyegeze. Rero iyi ngabire irakenewe kugira ngo ishishikare gukora. Na bamwe biyorobeka, na bamwe baza Bibiliya avuga ngo abaza bagomba gutata umwidegemvyo w'ishengero, abafise yindi migabo mibi bikamenyekana. Ntuzorondere kunyegeza Mpwemu Yera, ntuzorondere kugira uburyarya, kuko uburyarya ni bubi. Mpwemu Yera aca abihishura. Iyi ngabire rero y'ubwenge irafasha umuntu giti ciwe ingene yitwara n'ingene avuga, ariko kandi igafasha n'ishengero. Niyi nayo yo kumenya irazigama ishengero kugira ngo ntihagire ivyuririza ibintu vyinjira bitari byo mu ishengero.
ikigira gatatu ukwizera. Aha naho ni ingabire nziza, ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukuzanira ivyizigiro, ugatangura kubona ibitabonwa, ukabona ibiri kure, kandi ukabona ko byose Yesu abishobora, Imana ibishobora, Mpwemu abishobora. Hari umuntu umwe yabajije Yesu, aramubwira ati nimba wowe bishobora, ni Mariko 9:23. Uravye ariko aramubarira ati nimba wowe bishobora nkiriza umwana. Yesu aca ati uvuze ngo nimba no bishobora, aca avuga ngo byose bishobokera nde? Uwizeye. Ndakwifurije gukura mu kwizera. Iyo ngabire izogufasha no mu mageragezwa, uzobona ko ushobora kurengana. Ahadashoboka kurengana uzoharengana mu izina rya Yesu. Mpwemu Yera azokongera ukwizera. Iyo rero ufise ukwizera, ucubona ibitabonwa n'amaso y'umubiri, ucubona yuko ibidashobokera abantu bishobokera nde? Imana. Ucubona yuko ivyo byose ivyo bikugoye, ayo mageragezwa urimwo n'ay'igihe gito kuko azohera. Yesu ashimwe. Ukure mu kwizera. Iya kane, iyi ngabire yo kwiza indwara. Indwara ni inkurikizi zabaye kuva hariya muri ca gitabo icitanguriro mu gice ca 3. Umuntu amaze gukorokera mu caha, urupfu rukinjira, hacabaho inkurikizi y'urupfu, kandi hakaba indwara. Imana irabona, irashiraho kugira ngo ishobore guhagarika, ihagarike ivyo bitero vy'umugwanizi, izo mpwemu mbi zitera indwara. Irashiraho hiyi ngabire yo gukiza indwara, yo kumugurura, kuko hari ubumuga butegwa na wa mugwanizi. Abadayimoni bakamugaza umuntu, abadayimoni bagatuma umuntu atavuga, abadayimoni bagatuma umuntu abingumba, abadayimoni bagira naho umuntu. Ariko ingabire irabaho kugira ngo abantu babohoke. Yesu ashimwe. Nico gituma rero iyo ngabire ishengero shikara kongerekana. Bibiliya iravuga ngo ibitangaza n'ibimenyetso byarakoreka mu gihe c'indumwa. Hanyuma rero ngo abantu bama bongerekana. Icambere hari abatinya kwifatikanya nabo, hari abatinya kuko ahari umuriro nta ntozi zijamwo, nta bunyegeri buhaja, oya hagenda bunyene uwo nyene w'umuriro. Rero baratinya, ariko kandi ishengero ryaguma ryongerekana kuko wihanye nawe nyene aca aba umuriro nawe nyene, kuko acaronka ubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera. Ariko rero wumve, ntugende kurondera ngo bagira bakuronderera amazi, ngo unywa amazi ngo ucukira, baguha ivyuryo ubucukira, oya. Ariko ni ingabire umwami akugirire neza. Iyi ni icikura abaganga, kuko nijya ngabire n'abaganga bararonse ubwo bumenyi, ubwo bwenge n'Imana yabubahaye. Iya ngabire ya gatanu, ugukora ibitangaza, uburyo bwo guhindura ibintu mu buryo butari bwitezwe, butamenyerewe. Ibitangaza bigakoreka, ibimenyetso bigakoreka mu ntumbero y'iki? Kwerekana bwa bushobozi bw'Imana. Muribuka Mose ariko aravugana n'Imana. Mose arabarira Imana ati ntibazonyemera, kuko abantu bama bafise agatima kukwihagararako, kukwanga Imana, kuguhakana Imana, kuguhakana ubushobozi bw'Imana. Ariko Imana irabarira Mose, Mose ufise iki? Inkoni, iterere hasi. Aho rero bica bituma igitangaza gikoreka, aho inkoni ihinduka inzoka. Ariko kandi wibuke tukiri ngaho, n'abanyamareba barabikoze, nabo nyene batera inkoni hasi, zica zigenda nazo nyene ziba nk'iya Mose. Mugabo Imana irirekana mu buryo bw'itangaza. Iya Mose yacigira gute? Yaciye izimira zose, baca bagenda bagaragara. Ubushobozi bw'Imana rero buriyerekana. Mose ashasubira arandura ya nkoni yiwe aratwara. Babandi mbega bagiye batwaye iki? Erega yaciye ababura ivyo bari bafise byose,
batashe bagaragara, ariko Mose agenda afise ubushobozi. Imana yacu irashoboye. Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Imana yacu ni nyenkomezi. Imana yacu izodutabara mu buryo bw'ibitangaza. Ibyo tubona ko bidashoboka izobikora muri ubwo buryo bw'igitangaza. Hanyuma ya gatandatu, ubushobozi, ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Aho ntituja kuhateba kuko Bibiliya yarabivuze ko iyo hari iyo ngabire abantu biratuma bihana kuko baca bumva ivyabo. Ubwa mbere hariho guhimbaza Imana, hariho kuvuga ibitangaza vy'Imana, ariko kandi n'abantu bakumva ivyabo bagashobora kwihana. Mu cete ca mbere parandikiye Abakorinto 14:2-4-5 havuga ngo ariko bose iyo bavugishwa n'Imana hakinjiramwo utizera canke umutungo yomenyeshwa ibyaha vyiwe na bose, agahinyuzwa na bose. Ibihishijwe mu mutima wiwe bigaseruka, nuka kubika inda agasenga Imana, akatura ibyaha yuko Imana iri muri twebwe vy'ukuri canke iri muri mwebwe. Yesu ashimwe. Aca amenya ati harya hantu hari Imana. Umuntu aje ibyaha vyiwe bikavugwa, aramenya ko hari Imana. Umuntu aje ubutumwa bwiza bukavugwa, ijambo ry'Imana rikinjira muri we, ati hariho Imana harya hantu. Umuntu aje bakamusengera agakira indwara, ingabire yo kwizera, ni ukiza indwara, n'ibitangaza bigakoreka, ati harya hantu hari Imana. Abantu bariko baravuga ngo narahezagiwe, ngo barahezagirwa. Umugisha wa mbere, muhegezagiro wa mbere ni ingabire za Mpwemu Yera. Ishengero niyo ryaronka ingabire za Mpwemu Yera bizogenda neza. Erega n'amafaranga bazoyaronka, erega no ku kazi bazohiganza ciza, baduge baronka ama promotion kuko babaye abanyamahoro, abizigirwa, abagororotsi, abari mu Imana. Ndakwifurije kuba mu ingabire za Mpwemu Yera. Yesu akugabire kugira ngo umugororotsi hari iyuri n'iyindi migisha uzoyironka, ariko umugisha wa mbere rondera ingabire za Mpwemu Yera. Aho uzoronka umugisha uzoheza, kandi ishengero rizohezagirwa, n'amahoro azoboneka, amahoro mu ishengero, amahoro mu muryango, amahoro mu gihugu, kuko ari ingabire za Mpwemu Yera. Iyindwi, ingabire yo kurobanura impwemu. Aho nyene ku murongo wa 29 mu cete ca mbere nyene Paulo yandika Abakorinto 14:2-9 hariho iyi ngabire, barava kuri ingabire yo kurobanura impwemu, ariyo ngabire yo kugenzura kandi ukayicira n'urubanza. Umuhanuzi ahanuye bikwiye yuko ubwo buhanuzi bugenzurwa. Mu ishengero rero naho nyene burakenewe, ndihabeho ugusukiranya, ukuvangirwa. 14 murongo wa 29 avuga ngo kandi n'abavugishwa n'Imana bavuge ari babiri canke batatu, abandi bagire gute? Babigenzure. Umuntu arashobora kuvugishwa, umwe akavugishwa, uyundi akavugishwa, uyundi akavugishwa, kandi Bibiliya ivuga ngo abe ku rutonde, ntihabeho gusakuza. Kwari wibaza ngo Mpwemu ariko aravuga hariho gusakuza. Iyo hamaze kuba gusakuza, abantu mbega nk'ubu mwese muvugiye rimwe, twamenye ivyo muriko muravuga. Bikwiye yuko iyo umuntu umwe avuze, abandi bacereze bumvirize, hanyuma umwe ahejeje uyundi aca asubira. Hano niko Bibiliya yagombye kubivuga, niyo ikwivuga. Hanyuma rero uwundi wa gatatu yongere avuge. Hanyuma rero biheze, haca hasigara abahawe kugenzura, kugira ngo bagenzure kubwo buhanuzi
bwavuye ku Mana. Kandi wumve kuri iyi ngabire yo kurobanura, nsubi inyuma gato kuri ya ngabire kuvugishwa. Umuntu avugishwa ibintu ahawe n'Imana, ibiva ku Mana directement bikaca biza bikaza muri we, ariko atari ivyo yumvise. Iyo uvuze ivyo wumvise, ivyo wayazana mugenzawe, ivyo wasomye mu bimenyesha makuru, ivyo subuhanuzi oya. Nico gituma umuntu yahawe iyo ngabire abwirizwa kwiyubara, ntaje mu gusakuza. Nta muntu w'Imana asakuza, nta muntu harimo mpwemu w'Imana asakuza, kuko cyahava vangirwa avuga ibitari byo. Ico gihe rero hariyo rero abashishikara kuraba iyo mpwemu ko ari y'ukuri ngo babigenzure, kandi abarongozi abo barahawe n'ico gikorwa cyo kugenzura. Harabashobora kuronka iyo ngabire, ariko umurongozi agiye kumuhanura ingene yo bigenza, aca atangura kwanga akagarariza ntiyumvire. Ico gihe naco ni gipimo. Bibiliya rero hari uko ivuga muri kiriya cete ca mbere ca Yohana, mu cete ca mbere Yohana yanditse mu gice ca 4, igice ca 4 duhere ku murongo wa mbere, kandi turasoma gusa ndidusigura, mpwemu arashishikara kwahishurira. Abo nkunda, ntimwemere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Eka tuce dusimbira ku murongo wa 4. Mweho murabava ku Mana, bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Abo n'abava mu isi, nico gituma bavuga ivy'isi, ab'isi bakabumvira. Tweho turabava ku Mana. Uzi Imana aratwumvira, utava ku Mana natwumvira. Ico nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Imana idufashe. Ingabire y'umunani niyo kuvuga indimi nyinshi. Aho rero harimwo muri za ndimi, hariya muri ca gitabo mu vyakozwe n'intumwa, Bibiliya iravuga ingene habaye ukuvugishwa. Mu gice ca 2 ku murongo wa 4 na 6, hamwe abantu bari bakoranye kandi biriva ngo bubaha Imana, bariko baravuga, baratahura indimi bariko baravuga, ariko kandi kutazi urwo rurimi ntigwamenyekana. Bishoboka rero yuko umuntu ashobora kuvuga mu rurimi rumenyekana, uwundi akavuga mu rurimi rutamenyekana. Kandi Bibiliya yabivuze, iyo umuntu avuze mu rurimi rutamenyekana aca asaba Imana, haba uwundi nawe afise ingabire yindi ariyo ya 9, ingabire yo gusobanura. Iyo ngabire rero yo gusobanura indimi ni ya 9, ubushobozi bwo gutahura iryo jambo rivuzwe. Hakacaba rero uca asigura akavuga ico Imana yagovye kuvuga. Ndabifuje kuvugishwa n'Imana. Abantu b'Imana muvugishwe n'Imana, abakozi b'Imana tuvugishwe n'Imana, ugwaruka ruvugishwe n'Imana, imisore n'inkumi muvugishwe n'Imana, abakenyezi nimuvugishwe n'Imana, abagabo tuvugishwe n'Imana. Yesu ahabwa icubahiro. Ari kugira ngo ivyo bishike, Bibiliya irabivuga, nukubanza kwihana. Ukihana, ukemera icaha, ukemera za ntege nke. Iyo wihanye rero, Bibiliya irabivuga mu vyakozwe n'intumwa muri kiriya gice ca 2 umurongo wa 37, bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, mwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa
ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Aha rero Bibiliya iravuga ingene byagenze. Inzira niyo kwihana, niyo kwihana ukabatizwa, kandi muri uko kubatirizwa nugira gute? Ikimenyetso cyo gupfa kwibira mu mazi menshi, ariyo nsiguro y'ukubatirizwa canke yibatisimu. Kwinjira mu mazi bisigura ngo guhambanwa na Kristo ukazuranwa na Kristo. Ico gihe rero ukabuzukanye ubugingo bushasha, mpwemu yera yaguhinduye. Kandi wibuke ko mpwemu yera afise ibyo bikorwa bibiri. Icambere guhindura umuntu. Igihe wihanye mpwemu yera aba muri wewe, agendana nawe, avashika ngo ushishikare kwa mugenda uhinduka. Ico ni igikorwa cambere. Iwa kigira kabiri nuko agusukako umubatirizo wiwe, ukabatirizwa muri mpwemu, ukacuronka za ngabire. Bibiliya rero iravuga iyo umuntu yifuje ibyo nuko abanza kwihana. Utarabatirizwa agafata ingingo yo kubatirizwa, kwibizwa, akagira ikimenyetso cyo gupfana na Yesu, agahambanwa na Yesu, akazuranwa na Yesu. N'umwanya mwiza wawe kugira ngo wiyumvire. Ni iki kimbuza kuronka mpwemu yera? Umwama kugira